uzunguza umutwaro n'ibyo kuvuga ase mwako murapfa ibiki mwere mwari mufuye eri mufuye mwako murapfa hanyuma Baido nivyo Baido nivyo ariko mva ndababwira nkuko nundi ko ndabarera mbashaka mukure mukundana ariko Baido nawe kwe usigaye ufise akanyaro karenze turagabana sibyo sibyiza wowe uvugira umwana wawe mama wanje ari kubanga nawe ari kumvugira he Baido ugiye Baido wari urigero ubona ko ndagukunda eri ibyo bintu muza murakora si byiza abana basenga ibyo ntabyo bakora nzoca muja kwa shetani n'akazi kanyu ibyo bintu muza murikoza si byiza ntimuze musubire gushwanga niwe bitanga bwawe ntuvuruga ndaba neza twumva wani uvuruga nawe usanga ari nawe wamutanguye ariko Erika si umwana we wanje gusa mwese muravuka kandi nawe ndagukunda sibyo muze musubire kuza murajyana muze mukundana sawa uyu ni mushikawe ntubitse ko ari mushikawe ariko ndabizi nawe turamubwira zaranyubaha ariko uko biri kose ikara rero gukunda karibu Chérie karibu mon fils Baido ça va ma fille mwae comment vous me neza Ragwa Nibiki Baido yakukubise Baido ongea kugwana ongea kutsinda tuzibarere karibu Chérie uraza mushinga no kundamutsa nta niki yeah you are welcome egera mama wawe cyangwa wicare hajya hose hari intebe aha ni umuhiri wanje uyu ni umugore wanje nkunda cyane bamwita Samuela mfite abana babiri mfite umwana wanje w'umuhungu imfura yanje yamwita Baido novuga ngo numuhererezi kuko kugeza ubu sinaronka okurikira sinzi cyari ndiri urabizi abagore ni atari abagore bakinogiye nibo bavyara iyo bashaka kera havuga ngo kera abarundi bakunda kuvuga ngo havyara imana mugabo ubu barabihinduye ati havyara nshazi rukurumba rero nkuko nabikubwiye nakuzanye ngaha kugira ngo uzurandabira umwana cyane uyu mwana wanje w'umuhungu Baido okay shaka neza na neza yuko uzuramenya ko yafunguye uzuramwa umugurira umumesurira everything ikintu cyose okay uje ngakubguye umwana wowe ndarafise umukozi amurera uyo ndarafise mama wa mwitabo uyu na mama we yarafuye niyo mpamvu nashatse kugira ngo umube hafi muri make ni nyina wa kabiri uzanye nyogerageza sigushimira ikintu kimwe mu buzima bwanje ndanka kubaguwa abatoto abana sinigera numva ko no batandukanye ariko iyo mbuto mbugomba gutera mu bana biwanje ihagarara tumvirinze nimugende genda gukina mwana ariko ntacyo nzobarera bose simbona ari abana gusa genda ndaje umusubire gukubitana umva sheri ndakubwira abana iyo ukamenya bose ko ari urubuto rumwe ntuburi kuragerageza kuvanga abana ubashiramwe amoko zonyere ku wundi mugabo nabyaranye na Erika namubyaye ko Erika atari wewe hamanda mu mushire birayivu uzi ko wamuzanye kurera Baido wenyene wa mukobwa we inzira yakuzanye wayibonye usohoke ikindi naco ntuzusubira kunzanira umukozi je ntashatse kuza kwizanira kandi aho ndavuze ndahejeje ubona ko bikunda yuko arera abana bose sawa nambuzi kuyu akari kurera abana babiri bose hari umuzi uzotangara sinkiri Samuela kuko ibyo uri kuranyereka muri iyi minsi birantangaje uzozorere Baido kuko nyina yarapfuye ni wa kabiri uzanye mena kubaza kwanza wewe ndakubaza nijyo kuranya imyotsi ndiko nakubaza nijyo kuranya imyotsi nari kurakora nibiki okay nimba uzi neza yuko abana bose ari gwa bose arabi wawe nabo barera neza Baido yamaze imisi ngahe ari mu ibarabara ahubwo funga yuko yamaze imisi ngahe namureze imyaka ngahe jewe ngaha mena byose ariko ubuzima bw'iwanje uyu munsi usigaye ubona ko buri kurusha bose nimireke gushwana umugore kandi
umugore nzobarera w'agaciro bose nta kibazo. hari ibintu wihaye iminsi yose n'imbere y'ubu nzaniye kumbera umukozi sinagutinye kugukubita nuko mbonye ko nokora ikosa ubwa mbere wewe wa mukobwa wa mugore wowe urakene ko tenja mu mpimba wewe urakene ko tenja mu mpimba utoyijambo kama nta kibazo bwana ubiza nakubwiye zana ibyo bintu byawe urugo burya ruragoye kubaka ingo zinyegeje vyinshi niwe waramukubonye umuntu agendera mu muduga nuzo kwiyumvira ko afise amahoro cyangwa no wabona umuntu afise uruzu runini hari gihe ushobora kuba afise uruzu runini canke inzu nziza akarutwa amahoro n'umuntu abaya iyo Usabwa kuza muri hangana niko bimeze. nta kibazo ndakuzanye ngaha kugira umfatire neza uyo muhungu waje Nzobikora nawe. hamujya mwana waje ujya ntabwo ari mama wiwe amufata nabi akagirana ukurumva niyo mpamvu nakuzanye ngaha amaso yawe abiri uyakanure ku mwana wanje ntazobura icyo afungura ntazobura icyo arya kandi amukubise uzongera iyi nzu ni gwanje ntabwo nabikuye ku bukwe okay mbere no mfite tujyane warutse ko ibyo wavuze ntabyumvise wa mukobwa akagaburu no mfite wa mukobwa we nuko turwa mu kujyana utagera guhangana na jewe uzohangana n'umwana uranyumvise bekizire yuko tuzoza unteranya n'abakozi n'undi munsi shaka nuko akwita ko turi kwa Mungu nuko turi kwa Mungu wewe Mungu wewe urateranya wewe bacanga Najeni kubera ikiba cyawiruka bigasanira kugira uje mu ibarabara baydo kuyerera ariko sinzi umukome ndakubwiye uje mu miryango yanyu yakure apana kuja kuyerera mu ibarabara hoho bakose gute magaruse ngaha muhira gute banuye mu ibarabara baydo durakora ibintu nakubarira apana kuja ko ibintu nakubarira nakuntu ari kuja kuyerera mu ibarabara ukamara iminsi urara mu gahinga batazirira ariko ufu muja mu miryango yanyu apana kuja kurara mu ibarabara hoho bimeze gute ubona papa wawe afise umupango wo kumwirukana Samuel oya babanye gute ho baranigundanye kuri baguma bakundana kandi tuguma tugerageza ibintu bahita umva sigaje ikintu kimwe cyonyine gukora kandi cyane bahita ndashaka unyice Samuel Baido Hejuru suvana guhamagara bahita ubu ninde ahubwo wowe urinde ngaha njye ndi mdogo wa bahita Baido nguje gufungura wowe curyama bahita umuntu ninde je ndi umukozi mushasha ngaha papa we yanzanye kugira ngo amucungire umwana ko naheruka hari undi umukozi byagenze kutabwira bya yaragiye kandi nta wundi muntu ari kuriye kwinjira ngaha atari jewe nijenjeje kuraba imana okay bahita genda ufungure je nakubariye wabyumvise yego nzakwereka Baido tugomba waje kwihengeka ngaha ko mbona haryamye mama mu cyumba habutse tagwanze simotegwa nibwo bwayo mu bihumbi ijana hafi amajana abiri aya niyo asigaye niyo mpamvu kirimo kirahuma Yesu
gashira amenyo wa mbesire wa mpenekeze y'umugore wa maraya we umugabo agira muri abo telefone no masaga gashira amenyo kuri bonani wanjishiwe isheri gashira amenyo nyakubwa manyakuri ndagira nyaguhura ni yambaye ikoti abamaraya bamwasangiye barimo basakuriza bagutelefona nyaguhura na nyina huku yahukanye ibihumbi majana abiri nyinanya ugire indero hatiwe nawe wari wandondera nzibye waca hehe uvuze nawe wari wandondera wewe muri no misi usigaye wiganza none nimbe batelefone bitaba wakoze iki nyagutelefonwa n'imisi nyakurindaga nyakugwagwa niyatumye ngogora ngaha muri ino nzu umviriza nubwire ngo nibyo kubafunga wese nk'umwuba hano guhashura na jewe uhashura naguhashure nyakugwagwa n'imisi nyakugwagwa niho nagowe nawe muri ino nzu nyakwangara babiri bagutorera iwanyu muraroga ikovu nkubise ukamenya ni nguba bankubise mu bwoko gakubigwakubiriye nyenyenyenyenye nzoyajya kuko nivyo nayarondera wakitujo nyakaswa niwe guhagaze ku giti cy'amavoka kijojo gusa ikijojo nitwakubyakiye gakukubyara sinaye guhura n'amagorwa nkuwe nayo nyakwikurira inkono y'abarozi ku mutwe nyaguhambirwa n'ikirago indaya n'ubu ndacyazijambo kajya mu mwobo bakwikoreza ingata nyaguhambirwa amakara reka ndarubone icyo nikwegeye kuzana abayaya kurungura kikana ku mutwe w'abasazi kazibe inzama ikirofa n'isi nyanyonyo nyoko cyato kikorera inkono y'abatwa Kibazo ko nkeneye akana pe. No, alifuye ko tumukurikiza Erika. Nani? Ya, kuvuga ngo kinja ko waragiye kumuganga. Nako ningine imyaka yose nozo ndashiramo vitesse bugaba ndushikira. Sinshiki bugarama. Namba hari umuntu ya mbere muri kuri mu Rwanda Japanese. Koje nta kwa muganga nagiye. Ntabwo nzikora. Nsawa nuko. Thank you. Uyu mukurikirana n'ifunguro. Wallahi. Uko kibazo ko bikoze gusaba neza cyane. Ntabwo nzara bitari mu premier. Kaburi kimwe. Biraba kuko je nta kwa muganga nagiye. Shauri uribuka tugikunda. Shibazi ko ari je umuhungu wa mbere atangiye kukubona. Mugabo ibintu ko nkorera nditangara sana. Be, uje mbwira byose ndagutahura kuko nanje ubwanje sinza hondi. Ariko hari umusenzo hamenya nawe ukazohamenya. Urazi neza ko mu bagabo bafite abagore beza je narizi ko je ndo wambere. Reka gerageza urugo rwacu rube paradizo. Urugo rwacu rube Eden. Be Imana gusa kandi ndazi ko hari umunsi Imana izogaragaza ukuri. Ico nzi nuko ndagukunda kandi hari byishira gusezeranye. Kimwe gusa nase kuvako. Sezeranye ko nzoguheba ntarapamo wo mubiri. Okay. Baby nimero nkunda mba nkeneye akana. Nanje ndamushaka. Ukuri byo. Shuari. Abumva gasa. Bebe, kweli umwana wese n'umwana. Nshaka gasa nawe. Bebe no umwana wese n'umwana. Sawa ndabizi. Really? Ndashaka gaho. Urazi ujya yuko jana nagupostinze. Abatipe waraho ba diaspora barakoma induru. Ngo ya, brother ufite umugore mwiza ya. Ndafite umugore mwiza cyane. Kuri Facebook sinshobora wava kumva. Ndajya mkamira. Ariko mara wawe.
ubona ko ndakura aye ku mashini. None umwaka urazi ko hari ikintu kiri special ngo munagukorera. Sawa tundarindiriye. Bakirindiriye. Gikomeye cyane gose kabisa. Kiri? Ora kujya mu mutwe ibi ni biki? Oh my god! Nuko kuzoshira mu imiti hari. Voilà. Ndakubaza. Ugomba gukunde gute? Ugomba gukunde gute? Kame. Urukundo ndaguha nagushima. Isi miti. Ino nawe imiti niba rero kunyika. Niba nakunyiki nyice. Nawe kwice nawe. Ibiri bitwashiriyemo. Ibiri bitwashiriyemo. Ibiri bitwashiriyemo. Niko nakubona. Samuela. Ugomba ndagurukundo rumeze gute? Voilà. Ugomba mbe muri babagabo. Ndiyo bwana. Ugomba ushire gucupa kubera iki Samuela? Urukundo ndagwereza nubumbwa nago. Nubumbwa nurukundo ndaguha. Oh my god. Papa baito. Nako twetwicaranye. Sima makaki none aya mazuga mbere ko nasina nariko ndayanywa ahindutse gute? Ugomba ndagukunda urukundo nyabaki. Nariko ndayanywa aya mazi. Rabi ibintu ushizemo. Tiba ibiti. Urakujya mu mutwe. bose mabuje ifura murengana cyane no mbugira akabyumva ivyo bimisiwe yabikoze ahubwo je nayo byari byo ko nabona Baidari karabishira mu kirahuri sinzi Makurata ndakubaze Makurata yoba yaguhaye amafaranga angana gute kugira ngo umuvugire umubeshe jewe ninjiye mu nzu ninjiye mu cyumba iwanje hama Baidari yaje gushiramo ivyo bintu ukuravuga mabuje yishenga hagurutse agenda Baidasheza kubishira ahubwo je nakangutse ko sinayinzi byari Makurata nawe usigaye abakenyezi burakundana mama we naniyo mpamvu mfise umusi wanyu w'abakenyezi twabagabo tudafise umusi wacu aya mafaranga yaguhe amafaranga ngaye kuruza umuvugira bose n'amafaranga yampaye turetse ko ari wowe wanzanye impakazi kawe ariko kuri sinokubona ngo ndeke kukuvuga va mu maso mvugo rero wamaze kumukoropa mu mutwe uyu mukozi asigaye kuvugira kuri kose kuzogaragara sindamenya ko iminsi yose uza kunyereka ko nkunda ugomba gukora iki ariko hariho umunsi ukabutangara unaweza kapiga kama vile mkichwa hapo mbavu Baito. Mvuye. Baito mvuye. Bite mwana. Mama nakomeye. Wakuze amatama na matama. Beke ndakubaza. Kandi usubitse. Turi babiri. Ngo hano nawe. Turi babiri. Ibyo bintu wakoreye mama wawe. Imbere ya papa wawe n'imbere yanje n'imbere ya shangazi wiwe burya wari murakina nibiki bya bigufasha byari byo cyane burya ndakubaza ufise we mutima wewe umwana ugana gute ufise umutima nk'uw'igikoko umutima ushinyitse ko wa uri umwana cyangwa urakuze wakuriye mu nda nk'igiharage urarira none ongera uri tumve amarira nyereka amarira wari tuza munsi wewe harakantu nuku usigaje kumera amahembe yonyine kugira ngo tubone yuko wakuze kuko ibyo ukora nibiswe akantu kuri umuntu w'umwana ihimbarira rero urafata inzira uremerura urayangara inzira irakwica umwana nka wewe ko ndakubona uriyumve ihimbarira ninda ko shira muri politike yose ufata inzira ukagenda ukajya kwangara Mbwira ndakuziza politike. Ufungiye kibu. Uri muranuka njewe. We! Uri muranuka nasiko taranuka njewe. Urazi ko ari nje warezesiko. Urabizi. We kandi wese manaza gukora muri ayo matwi. Burya niho sabata ukubita nje nakumena. Hashigenda vibere. Hashigenda nukaze ugira amanyama. Uze ugira uburofa kuri Samuel. Araritse. Aho ndakubise cyane guhanaguye
umwana cyo yakuriye mu nda yewe Samuel uragowe hano n'abantu banyumvishije arimo arantuka ega nibara Yesu we ariko shaka mwengo nituri kumwe izi telefone abazungu batuzaniye nanda kwazi ikibazo ni wowe gusa none none nkungu maze iminsi ntabona amafaranga winjiza kuri farumasi amafaranga winjiza kuri farumasi yashira ndibaza ko ntaja mu kabari tutari kumwe ya mugabo cyane gituma ntabwo amafaranga ngo ikore mu mutwe iki kuko nzi neza yuko amafaranga ukora kuri farumasi ngaha nta ratio umpa nta kintu kimwe niyo mafaranga yiwe yo kwikora cyangwa umuruhusha nze ndatora inyungu kuri farumasi hama ncenza ndakugurira impuzu kira kintu cyose ndakwambika ndakugira neza raba ibyo bintu bimaze iminsi ngahe mu mutwe umbaza ibi bintu bimaze iminsi ngahe nico bintwaye kuko umutwe nije ndawuzi hama ikindi naco jewe amahera sabe kumva ko nokambara mu ubutunzi turi nabwo mugabo ejo haza dufise abana amahera ndashaka kuri konti hageze kurangura ndavuga ati turarangurira sawa nta kibazo okay ariko vraiment ndavuga ibintu byo naho rimwe na rimwe bishaka ukankora ikibi ukampohotera ugafurita ukangira nabi hari ingeso nakutse ingeso yo kurenga ibigo vraiment Imana yarayiguhezagije uratandukanye n'uko wawe uratandukanye cyane uwo mama yababyaye si umwe uri umuhungu uzi kurondeza amaboko yawe n'ubwenge bwawe byometse ndabigushingiraho intara najewe mukuri ikintu nishimira mu buzima nuko Imana yamuhaye umugore mwiza mugabo umugore afise ifuhe afise ifuhe naragufuhiye byoherera hewe bado ufise ifuhe amwe no gupfuhira norabiyo bizogaruka mugabo wumvise ibintu nakubwiye ibyo bintu byo mu mutwigira uruhindura ego kandi ikibazo cyaje nawe wese nkeneye kandi ubu yuko tuza turakivuga nimba je nawe dushwanye bizi biraguma kuri twe je nawe gusa okay ubu urazi ko ari gihuo hari kirugira abantu ingorane zawe ugasanga uri kuri isambuza ko ijambo riziraguma hagati ya je nawe oh my god by do something much with Sara by do wabaye kandi wabaye iki yatumupamira nawe mubaza bayido habaye no je umwana cyangwa hanze yerekana umukubise inde bayido nijya gukubise wowe usanga wasubiye kandi kugwana nutungurura amaso bayido nusubire kandi kuba wagwaye urabona ni mu kuboko wakubwitse bayido habaye yerekana ninde yamukubise yagukubise ninde yagukubise we yagukubise habaye yagukubise habaye vuga nta kintu na kimwe sasa ujya mugore ikintu ariko arandodera kuri uno muryango wawe erika mwe mwari kumwe yaguhoye iki yagukubitiye iki wari wamugize iki nibyo yamuhoye iki yamututse ati yamukubise amututse ati ngo ziyo yamukubise bayido ko yamututse ngo ziyo nibyo wamututse ziyo none Erika ko arakubeshera na Erika arakubeshera okay sawa mama sawa okay mafie sava nubwo wamutuse nyari kugukubita yari kuza kuri jewe papa wawe akagenda kwihanira kandi ujya mugore wo kunda kumuvugira ujya mugore yamaze kudu jangeze atugeza ahantu wait one come on okay sibyo muze tugende naba gurira kantu sibyo okay tugere mu mudogo no batwara bambaye reka naho hafi na bari gute yatarwe Nimaze ibisi n'ibintu no gushikira ngo tuvugane. kubera kandi tubana mu nzu
birashika ne nk'uri kumwe na boss baranaza kwinjira ngo ndiko ndakubwira ivyo ndakubwira ikibazo ahubwo je birandenga nabuze gusa aho nobihera kugira ndabikubwira habaye ntumbwire ko ari Enoke yasubiye kuza ngo oya mabujo ya nukuri je nagomba ndakubwira ikintu kimwe nturi wicunge ibintu byo muri urugo je nabona byatanguye no kuntera ubwoba nicunge kujya mwana Baido ibya Baido ni hatari ni bisanzwe ramaze kumenyera apana bifata ibisanzwe waho bigeze birakaze nibiki ari cyo ubuze kuri Baido gusa ikintu kimwe je ndamaze ko nakujya mwana atari ibintu yikorera wenyene arafise umuntu ari nyuma yiwe ariko aramwosha kugira ngo ashobore kubikora ujya mwana siwe kandi urabona aracari mutu ibintu nkabijya ntavyo ushobora gukora wenyene egare ko Baido hariho umuntu ariko aramwosha tuma Baido akora ibi bintu akora byose mabuja sinokubesha nukuri je naravyiboneye kumaze igihe gito ngaho gashaka makorata ivyo bintu wamenye gute hariho umuntu je nigeze gusanga bariko baravugana sinamumenye wakayobuko wundi mugabo canke umukobwa wundi musi namusanze ngaho nyuma imbere y'umuryango sinzi ibintu yamuhaye kandi yamubwiye abishire mu ndya zawe mu ndya ziwanje nkaba ndiko ndakubesha nukuri ntavyo uyo mukobwa mu bashitsi boba bahora baza ngaho uramaze kumubona nta musi nimwe ndakubona muri kumwe ariko yamaze bari kumwe na Baido misi yose okay nta kibazo ntaco bazongera ibuye riserutse n'igice isuka ariko je narashatse kubikubwira kandi urakoze cyane oya nta kibazo wewe uri umwana wo mu nzu nivyo urakoze reka nsubire mu n'abandi barananiwe Baido aracari umwana muto cyane kandi jewe kubw'Imana nzonesha isubire mu kazi gasi murakoze mabuja sawa nawe urakoze hariho umunsi Imana izompetura ukuri kukagaragara ariko ko nta sinsigaye nshaka ko nokwirirwa ngaha imisi yose ndi ngaha ni ibibazo narusheshe nashiwe kwamashwana nawe urabona ukuntu usigaye nonda mu minsi yose nari namaze kuvyibuha sana je kugukubitana amahoro murangira kugukubita sivyo twasezeranye hari igihe nibaza ko ari bureze nzi natunze canke nkibaza ko ari uwundi muntu ikansiga eske ni wewe canke n'uwundi muntu burya je ndi uwo kuza kubwira ko ukunda ndi uwo kuza kubwira yuko ndi umugore mwiza ndi uwo kuza kubwira by'ukuri uko ubibona byose by'ukora umuntu ushaka kwirirwa muhira uzorirwa kuko ni iwawe nanje nahunya nticamurege ukuri kuzoja habona ko Imana nsenga ndazi ko ihari ico cyumviro wiyumvira nuko uko kuntu nyene wiyumvira ati ngo uyu ni bureze wawe undi narinzi nacyo ni nkuko murarimvira ati uyu ni Samure narinzi hamekini nacho rimwe na rimwe rimwe abagore mutuma tuja hanze none nk'ubu iminsi ine umaze uvyimba nk'igipurizo komeza untuka no umaze iminsi mu ijoro ndakubwiye none uzovyimba kugeza ryari narabagira ngo je twashwanye sinagomba nakubwire gusa yuko gusa ndagusavye asumba basi uno munsi basi muri no joro basi apo utagomba no naza kukugurira basi gikora mesije naco shaka okay imutse urangurira mugabo mbwira basi ikintu ushaka nze kukugurira basi ntabwo nshaka kandi singuka no come on baby basi okay ndaguhindura sinakugurira iPhone ndazi ko ari ushaka iPhone iyi sino wayimpaye ubona ko imbere nta yindi phone nkeneye irankurira ega uko biri kose nubwo bishika tugashwana mugabo urazikura umugore wawe kashaje sindi wo kwa muri kurakubitugize ye none se ico ni cyo gihano gogo please barasi umwijuru basi ndeka ntavyinshi kuko imisi yose je sindi wo kubitwa Wow, blaze. wow welcome Wow. karibu Ecco. everybody okay with the fresh no I feel nice in this anyemerera aho yawo nyene no na kibazo mza kuvugana nawe ndabona tumungu waje kubaza ko teme awe mbira nakomere okay anyemerera kubona ngo rikora bembereza abagore niyo menye
ko ari wowe umeze kuraba. I'm sorry. Oh, sorry, brother, sorry. Wewe Makurata. Mbese usigaye witabisha amakuru. Oya nari hariya gato. Bazi umushitsi cyafata. Oh. Raunzanire citro. Ikanya cy'amashusho. Ikanya. Ni wewe. Usigaye nyifana. Mubwire ko watijije. Oh. Birashoboka. Ejo nari inzoga nyinshi. Oh. Mama. Ndabonye cyana. Cyana. Makurata. Cyane cyane. Uyu numukozi bana, numukozi namukwiyo. Muchenda juru. Gahunda mwisaha gice. Numukozi wonga. Ntacyo wafana na madame. Rero muhemba mahera kari makeya ni 3. Umwana mwiza bro. Nene CAMERAMAN. Naye kora baza pe. Nina urashaka umukozi. Ndakubaze. Mwene wacu umengo ashaka umukozi. Ari wanyu ngo umukozi. Hano nakora vuga ko umukozi. Nishana n'umukozi wumva arico kintu. Kuba kimufukafukanira ibinyoma n'ikini. Ariko nimba mwari mukeneye umukozi no muro. Muko. Ekarema igende ge. Bari nanzo gutuma umukozi. Barashaka umukozi. Abana baruguru usanga bakora bose. Ndakubwire impwe mufise wewe. Nambi hagaze. Ihagaze imwe muri wawe. Ayo musuzoni inyuma. Yo ndagutira inkuru rero. Cyo mwana wanjye wese namumusanze. Ngo nicana, umunsi namumusanze ngo muzomenya aho ndi. Cyo mwihaye nzomutweza gasirida. Ndinga, nimwana ko ngenda no. Cyo nzobivuga ibindi naho ndabiro. Biza nakubwira niki. Je no mbona niyumvira ni. Je sinzi twe mu muryango wacu mba dufite umukoshi ku bagore cyane sinzi. Hama nagutumyeko. Urabizi neza ko umaze kwishimira kintu uba mu nzu yanje. Umugore wawe yaraje ngaha chimisi ntacyo tansigiye. Yarantuse. Umugore wawe arantuka aramburira rero. Mu by'ukuri sinarizi burya nasanze umuntu arashobora kuva mu kiyaya mugabo kiyaya ntikimuvemo. Umuntu arashobora kuva mu busambanye mugabo ubusambanye mukamugumamo. Umugore wawe yaramuriye rero. Ariko kasirida. Madudu. None gasirida ko atamusi numwe yabwigira kubaho. So rero kuvuga iki? Jewe niyumviriye nakarembona yuko ukora neza ukayisanga imbere. Ikindi naco umurudo muvura amaso ugaca kayagukanurirako. Wendi yaba muri mu nzu zo gupanga, mwene rupango akazara batera ingorane. Ndamwari kumenya agaciro k'inzu cyangwa mukamenya agaciro k'umuntu yuko nabakingiriye. Ije nzu yiwanyu mvuze ndayipangishije sinoburi mu 600 amajana 7. Mugabo navuze ati wo tuvukana n'umugore wiwe. Nibaye mu buzima bubi ndabahereza inzu. Rero nagomba kubwire ngo ngomba ndagwereza amezi 2. Urondera inzu yo gupanga. Ya, ndagoya amezi 2 uzobe wampaye ijya nzu urondera inzu yo gupanga. Bofu rindira gato. Rindira bofu. Ariko sheri ndakubaza kubwira. Igihe cyose ntuzigera wemera ukuri mu buzima. Madudu yakubwiye ukuri. Bayidi ibintu yeka arakora. Nanje ubwanje ndi umugore wa ntubona ubinkorera nka numa. Hari isheri yawe kukubwira ukuri. En plus, n'umukozi yarabikubwiye hirya yejo. None wahinduye iki? Burya arindira. Ntuhava ufata Enoke, ngo uko ari we wamuhaye inzabamo. Nawe hirya yejo woza kuba mu yiwe. Rero nugaca umufatiranya, ngo uko yakubwiye ukuri kurababaza buri gihe. Minor bof yamubwiye ukuri. Umwana arashobora kuza kumbwira ngo ziba imbere y'abashitsi. Byaje ndihaye ngo nije namufata nabi. Jesi niko ndaterana amajambo. Nizere ko iwanyu igihe waza nta nasami wajuzanye. Wow, uvuze ukuri. Kuko nawe nagusanze uri kwita tacu visa. Uribuka bantera ngo isahane ntayifise nga. Ndi umunyamugisha w'umugore tuza twarabironderanye. Ariko petit frère. Hanyuma ibyo kurazana. Ntushobora kwirukana Enoke. Nuga mu Madudu ngo baje kwangara. Ufise inzu kuko uryama mu cumba kimwe. N'ibyumba dufise mw'iyi nzu ntabyo uryama mu byose. Bare kukuri kurababaza. Nenda kubaza uretse ko usigaye untangaza sana. Erekana nzo ndakubwira nyene utanga. Ninde yagwaye ijya nzu? Ni wanje yanditswe ko jewe sawa. Petit frère. Amakosa y'umugore niwe tuyata kuri jeje. Sawa, turamara sana. Yose rimwe mwavuye mu ruwa. Wewe nije naronde kandi ngiye ndiko ndavugana n'umuntu zuraziba. Pupafu. Tuko ndakubwira ni
ukuru urazi ko twagabuye papa none twaragabuye ushaka nangare je mwibarabara imiliyoni amajana 2 baduhaye uwatwaye imiliyoni 100 na je ntware imiliyoni 100 urukurumva mushiki wacu twamuhaye ijya parcela yo mu buhinyuza okay rero bisigura yuko ayo mafaranga yiwawe wayatwaye mu bagore uyatwara mu bamaraya uragenda kujya raha uragenda hehe hose urapompora nuko ushaka ayi wanje je narakoze naremanze ngumana imboga imwe njya imboga imwe suko naje nanifuza ko naje noje izindi mboga naje nashaka naje numviriza izindi nkono kuno ziteka ingene abandi bateka mugabo byose narabirese ndavuga ati reka ndondera ubuzima rero ivyo nagushimiye birama ivyo nagufashije biramaze ndaguhaye amezi 2 uzobe wamviriye mu nzu sinokwemera ko ushobora gusuzugurwa n'umuntu w'umugore umuntu aba mu nzu yiwanje umuntu ni rimwe rimwe mbona ndamwereza na ratio nofuma mbona ndiko nasuzugurwa n'uyu kuko uyu n'umugore wanje uyu twavanye kure uyu arazi arazi konja Breze ndinde kuri we jewe uri grand frère mugabo ku bintu vy'iwanje ntabwo uri grand frère ibintu ni vy'iwanje jewe ubwanje n'abana banje babiri Baido na Erika n'umudamu wanje sawa warishinje kuja kuonja mu nkono nyinshi warahaze rero ibyo wahaze sawa Aujya usore amakayi ubige ugomeza umugabo wicenga ntungura amaso ubuzima mbayeho gucyantu bayonje na papa wiwa ushaka kuzaba je mpora ndagusengereje n'umuranga kujuza umubosi bose ntuzi mana ndagusabye mwana wanje ntuzitigwe kurongora ikintu cyo kurongo kwanze banze ugikure mu mutwe wige uminuze no hanze muri Amerika ushikeyo uri kwiga utararongorwa urumva Ego. Makubera kitubwe tafisa mahera ariko papa Baido afise. Uracyabaza ibyagiye imvura ikabitwara. Uracyabaza ibyagiye ubwenge bw'iswara bufise. Kuruza yabona mwana ntacyo tushaka kukubwira. Uzagenda ubimenya buhoro buhoro kukura. Mama sinzorongoka nanje nzomubosi nka papa Baido. Utagira uteye. Niba ndakubwira ubwenge bwo kurongo ubukure mu mutwe. Uracari bukanwa kwiwawe. Hari ikayi. Bazagira uzaronka n'ikaramu niho uzaronka amahoro. Hariya. Genda ufata amakaramu wige. Kandi nuroga bazigende woge numara ko gufata ikaramu wige. urayasanze turayarambije kuko ico wakoze yakogwa mu ndare hakuza uvuga kazibe uge nzorabyo yuzoja yonzaje iyo napfe kubera yonzaje uja kusora ni gusora ni gwawe uba sawa nimba narayihawe ubu noneho nyene yagira zo kudusohora tuzoca rujana agira kiriki ntangira ngenyenyo wewe kugira ngo ugende kwa petit frère utangure gutama jambo kuropa niyo ngorane y'abayaya nabanga mufise ico mubonye cyose guporomoka nzojahe ko yavuze ngo yampaye ameza aya abiri nibuzi uko wikunda n'agakobwa kawe gakunda ejo kwa petit frère cyo kumusaba imbabazi uri kurandaba kono kimyora amaso hama ngo nitwe notuma nguma muri bwa bumara yabwanje mugabo sinze ndamenagura ibyo menagura mbomagura ibyo mbomagura je ndabatora ku mapapa ariko wewe kubomagura ingo z'abandi nakwihora dahura byose bimaze mu nda ushuye byose bana nisoro ufise umugabo nka wewe ufise ubwanga umviriza kamvuga none ari umujinga tetembe ibyo byaraho ashaka gushira mwibarabara ugende wanga ugende uheba nk'imene amahera miliyoni 100 nibabaye muri majana 2 wowe ijana aho uri muri dademba ugenda ukubita amababa nk'inyoni bamaze kurasa umupira nk'amabuye uri muri adahu ikingaho aho uri muri azurandakwa ko n'amaraso wageye mu bamaraya ahubwo nashaka kujugunya nk'iyarana agushyire muri puberi ngo pi ndagendi washikaza njyewe n'umwana w'iwanje urumva wabikoze kugira ngo nje kwangara nta maguru
ufise nta maboko ufise nta n'imituturu y'amaso ufise urashaka kugenda baguta muri puberi ngo pi bakujugunye njye n'umwana wanjye tuzaba umviriza renda kubwire nimba uzi yuko ari je nagusize mu nzu ndemera kuba umugore wanje wari umuyaya sawa ejo utagiye ndakubwiye atanje utagiye kumusaba imbabazi utocumenya ico ndico utocumenya ico ndico Sawa. Uronderane? Yaje kureba Baido? Ariko imisi yose uzurondera Baido utarondera bosi wacu canke urondere manje. Mpamvu ndondera Baido nuko Baido ndi mdogo wiwe. Na Baido yesi hari. Nta kibazo reka ndamurindira. Oya. Ndashaka kwinjira mu murindira bosi yarambujije ko atanu ashobora kuza ngaho. Aje kureba Baido. Yarakubujije? Suri inyuma uzogaruka kumuraba wundi munsi. Cheni kuri utazi ico ndi kuri Baido batarabikubarira. Ariko nakubwiye ko bosi yabujeje. Baido? Sawa. Kuvuye ku ishuri pe? Ndataje umunyene. Baido. Umva rero ndakugenda. Ndakuzanira umuti. Uranyumva? Ntihagire uwundi muntu uzowa. Ntuzohe Blaise, ntuzohe Eric, ntuzohe n'urya mukozi wawe. Urumva? Uzoshire mu mazi. Samara z'abashakanye. Numvise? Uzokwiyaranje ugerageze nta muntu n'umwe akubona, hama uzoca ushiramo. Ntihagire uwundi muntu uzoshobora kwereka abone ico kintu n'umwe. Uzogira.